Umunsi mukuru mwiza w'ubumwe bw'abarundi, inshuti bakunzi ba BTV Burundi, kaze tubashikirize amakuru bivuga muri migwi Kirundi, amakuru mugomba mushikirizwe na jewe Jules Verne Nakimana, amakuru duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Haracari agahaze mu gusasagaza ubumwe bw'abarundi, naho uriko urahimbazwa uno musi, twabateguriye muri ano makuru. Nayo amata yaraduze ahatari hake na cane cane aha mu gisagara ca Bujumbura, abavyeyi basanzwe bafise abana bakavuga ko bitagiye kuborohera na rirya isukari itakiboneka vyoroshe. Amakuru saya gusa ayandi ari mu kanya sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze. Haracari agahaze mw'isasagara ry'ubumwe bw'abarundi, naho uno musi turiko turawuhimbaza ngo hari abarundi bamwe bamwe bataratahura ico bisigura. Ivyo bikaba bishikirizwa n'umuhinga mu bijanye n'akahise Eric Ndayisaba. Nakarutimana Valentin yaduteguriye iyi nkuru. Nubwo Uburundi buhimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi, igenekerezo rya gatanu ruhuma uko umwaka utashe, haracari hagahaze mu barundi kuko ubwo bumwe budasasagazwa bikwiye nk'uko bishikirizwa n'umuhinga mu vya kahise Dr Eric Ndayisaba. Igihugu camaze kuba mu njyane cyane cyane zifatiye kwivangura ry'ubwoko, hanyuma naho tuvuga tuti turabivuyemo turasinye ibiganiro, hariho akantu kaguma kabandanya, hari abantu bavuga ati kurya jewe naretse kuja kw'ishuri kubera yuko twari twararenganijwe, nico gituma nk'ubu ntarose amashuri menshi nk'akarorero. Ubundi akavuga ati jewe nanjye nakuze ndi imfuvyi kubera yuko umuvyeyi wanje yishwe azira ubwoko bwiwe canke yarenganijwe ngaho. Burya rero bishoka bica bihera buryo nyene, bisaba inguvu nyinshi z'abatwara n'abantu bose bafite ico bashobora gushikiriza kugira ngo habe ukumenya ukuri, hakabaho no kubabariranira, hakabaho nuko tuba tuti ibyabaye ntibisubire, byaratubabaje twese, twakozwe ko twese, mugabo tugeze kurunganwe tuvuga tuti ibyabaye ntituvyibagiye mugabo tubirengere. Rero sinovuga yuko ku myaka ingahe iheze 20 gutyo ko byose byo hariho n'ivyo rwaro rwavutse inyuma y'izo njyana, hariho abazibayemo batazibagiye, kandi noshaka bataba baranarose n'akaryo ko gufashwa cyane kugira ngo imitima isubire gutuza, hanyuma bumve bo babarira babagiriye nabi, bumva twotera tuja hamwe. Naco gituma iyo hageze akantu kagorana mu bijanye na politike, hacasubira kujamwo akantu kajanye c'ubwoko, niho kagiye turariko turakarengera, mugabo ntitwokwijajara cane ngo ni ibintu byamaze kurengana, twebwe bitakituraba. Dutegereza kwamaza turiyibuza tuti mbega ni iki kibuze, mbega twokwigisha iki abana, twokwigisha iki mu mashuri. Mwomenya ko uwo munsi mukuru wahimbajwe kuri uwa gatatu ahari icibutso c'ubumwe bw'abarundi mu gisagara ca Bujumbura. Ibirori vy'uwo munsi mukuru bikaba byaranzwe no gushira amashurwe kuri ico cibutso, birongowe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Uwo munsi mukuru ukaba wahimbajwe ku civugo tugire urunani nka bonse rimwe, dutsimbataza ubumwe ku kivi c'iterambere. Abubakanye iyo batandukanye bategerezwa kwereka sentare ingene abana babo bazobandanya babaho n'ibizobatunga. Bishikirizwa n'umushingwamanza mu rwego rw'abashingwamanza b'Ubujumbura Fabien Ndikumana. Era Gloria Keza yabiduteguriye. Iyo abubakanye batandukanye hari ivyo basabwa kugira ngo batunganye uko abana babandanya babaho n'ingene baregwa. Umushingwamanza Fabien Ndikumana ashikiriza ati: amatungo abavyeyi bafise niyo bakiri bato abwirizwa kubabeshaho. Muri za ngingo z'ingene abana babaho bica bitomorwa neza ati abana bazoregwa na naka, cyo bita garde des enfants. Uwo abareze rero ni ku neza, sentare yabonye ko ari ku neza yabo, nuko harimwo ingingo zafashwe z'ingene bazofungura bakiga amashuri, mugabo hose bivanye n'uburyo abavyeyi bari basangana. Hanyuma ubutareze abo bana nawe akagira uburenganzira bwo kuja kubaramutsa, ico bita droit de visite. Mwafise droit de garde des enfants, we no droit de visite des enfants. Ariko nkuko bavyaye bari kumwe, n'igihe ca divorce
batakibana, umwe wese ahamagarirwa kubandanya aterera agira uruhara mu bijanye n'ingene abo bana babaho, ingene bafungura, ingene bambara, ingene biga, gushika bashike mu bigero. Amatungo ivyo bafise abavyeyi batakihari bibi vy'abana, eka naho urugo ruba rwasambutse, umwe wese aragumya ivyo urubanza rwamuhaye, hanyuma atakiriho bigahava bigashikira ba bana. Hanyuma igishobora gushika ni mu gihe bamaze gutandukana, umwe wese urubanza rufise ivyo rwamuhaye, nimba ari inzu, nimba ari uburenganzira kuri iki kintu, ku nzu canke ku kindi, ariko ugaca usanga afashe nk'ingingo yindi yuko usubira kuja kubaka, akaja agashinga urundi rugo. Murumva nko ku bijanye na birya twavuze vyo kubaho pension alimentaire, aho hariho igice gihinduka, ko bagira ati ko agiye gushinga urwo rundi rugo gizobaho mu matungo y'urwo rugo rundi agiyemo. Mwomenya ko iyo umwe muri abo bavyeyi agiye kubaka urundi rugo, amatungo aguma arayabana. Amata yaraduze cyane atera kenga mu gisagara ca Bujumbura, abasanzwe bayihereza na cyane cyane abavyeyi bafise abana, kavuga ko bitagiye kubandanya biborohera, narirya isukari isanzwe itakiboneka vyoroshe. Nayo badandaza bo bakavuga ko bimwe mu bituma amata aduga harimwo ukubura ubwatsi ndetse n'ingorane zo kwiyunguruza. N'ibindi bidandazwa bitari bike n'amata ntiyasigaye inyuma mu kuduga ibiciro, ibituma abayihereza batoroherwa na cyane cyane abavyeyi bafise abana bato bato, narirya n'isukari itakiboneka vyoroshe mu bice bitandukanye vy'igisagara ca Bujumbura. Ahatari hake usanga iritiro rimwe y'amata bigugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 6, canke ugasanga ararenga mu makaritsiye atandukanye agize igisagara ca Bujumbura. Nkuko bishikirizwa n'umwe mu basanzwe badandaza amata twayaze, ngo ibituma amata aduga ni vyinshi. Mu by'ukuri amata yagumye araduga buke, mugabo mu byo duherukamwo twahora tudandaza kuri 4000, ariko ubu tudandaza kuri 5000. Ko urumva turanguye 3500, hanyuma amakara tuyatekesha umufuko kare twagura mu mawimire, buraduga ubugeze kuri 150000. Barakubwira ko essence yaduze, barakubwira ko ubwatsi bw'inka bwaduze, twe tuduza dukurikije umufurniseri wacu nabwo yadugije. Uwo mudandaza w'amata asaba leta kugira ikikoze kugira ngo ibiciro ntibigume biduga. Abajejwe intwaro nibo bogerageza kubiraba bakabitorera inyishu, kuko urumva ama impact ni menshi. Nimba umuntu akuzanira amakara araba nawe transport yayirihiye. Iyi peneri ya essence nayo nyene ishobora kuba yaratumye ibintu byinshi biduga. Nivyo nibaza kurumva jewe nakira produit yashikiriye muhira, ingorane abo bandi bahura nizi twese turabisha amaso. Ivyo biruko mu gihe amata yarakunda kuduga canke gukena mu gihe cici, bitewe nuko aborozi bavuga ko inka zitakironka ivyo zifungura bikwiye. Imbere yuko turangiza amakuru yacu, reka tubanze tubashikirize amakuru avuga mu makungu. Mu gihugu ca Suwede havugwa inkuru ibabaje yabaye muri iri joro ryakeye itaheruka kuba muri kahise, aho hapfuye abantu 10 mu kigo cigisha imyuga abakuze muri ico gihugu, n'abandi benshi bakomerekejwe n'umuntu yitwaje ibigwanisho. Umuntu yitwaje ibigwanisho niwe yishe abo bantu 10, nuko bishikirizwa n'igipolisi ca Aerobro, ikinyamakuru c'Abafaransa, hari mu gatondo kuri uyu munsi. Ibinyamakuru vyo muri Suwede byo vyemeza ko yaciye yiyica. Icatumye agandagura abo bantu ntikiramenyekana, ariko igipolisi cemeza ko nyene gukora ikosa atawamutumye. Mwomenya ko nubwo igipolisi kitatangaje abakomerekejwe n'ico gitero, abatwara akarere ka Ebro bavuga ko abantu 6 bashikanywe ku bitaro mw'ijoro ryakeye. Umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kubwiwe abwira abanyapalestina kuva mu karere ka Gaza. Ivyo vyavugiwe ejo mu kirimba iwe Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakiriye umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Mu gihe bariko bavuga ibijanye n'ibiganiro bikurikira guhagarika intambara hagati ya Israel na Hamas. Imbere yo kuronka iyo ntumwa,
Donald Trump kubwiwe avuga ko inyuma y'amezi 15 hapfuye ibintu byinshi cane ariko abanyapalestina bategerezwa kwimuka nyamba bikunda. Muri Kenya havugwa umugwi w'abantu bitwa Sengwe bakaba ari abasangwa baba mu mashamba ya Embutu mu buraruko bw'ikiyaga ca Rift, ariko ubutware bwemeza ko abo basangwa butaka bageramiye iryo shamba cimeza kandi bakwiye kugenda bakahava. Imiryango myinshi yarirukanywe ariko kandi bo ubwabo babona ko bariko barabarenganya, bakemeza ko abatware aribo baturiye babishaka inzu z'iyo miryango kandi ko badashobora kuva muri iryo shamba. Nino kuri amakuru avuga amakunguru cyetangiza ku makuru ariko turabashikiriza kandi abashimiye mwebwe mwese ntenge cyangwa kurikana ibiganiro bya BTV Burundi kandi yifurize kuroranirwa mu bijyanye no mu banyu naho utaha murakoze.